nkora isuka isuka ujya gutunganya ndagenda gutunganya aho hantu ndagazura bavyita kugazura yego mu mugazo ndawugazura pe ni eh kuwa kangahe kuwa Mungu kuwa Mungu abantu bahagarara ku musozi bati ngo murabe Zefaniya yasatse yego baranyihera karuru baraza baranshengerera baramvugisha barambaza ndababwira none Zefaniya we wasaze kagenda komeye none ntusare ukarima kwa Mungu mu nyuma rero je nagiye kumva ndi kwishure nza kumva ko barose Egide yarose umupiyoniye bakorana numva ko n'uwitwa Gaston numva ko nawe yahisemo uko kuri ngira ngo impamvu tuba ducishe umwanya w'ubuhamya no kugira ngo umuntu urwana intambara nk'iyo nawe warwanye akomezwe amen kandi umuntu ukigundagurana no kumenya ukuri amenye ko atari wenyine waciye muri iyo nzira kandi yorohere mwuka w'Imana kugira ngo amwigishikije ijambo wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ku murongo 8 baca bashirako ati itegeko ry'Imana murekera ngaho kugira ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abasogokurutse. Yego. Ndiyumvira rero ndamaze kuba ntahura ukuri. Ndavuga nti none se kumaze gutahura ukuri. Ngume nsengera ubusa nyene. Aho rero bari barigishije n'ibindi vyigwa urazi ivyigwa vyigwa mu Badventiste kari vyishi ivy'abapfuye baja ivyo ivy'isi nshasha ivyo ntitwobijamo kuko ivyo n'ivyigwa birebire ariko ijana n'ubutumwa nibaza ko ahanini bwajuko ndahita ndafata icyemezo rero maze gufata ingingo nararuhutse isabato nk'amezi 2 ntararonka urusengero nsengerako uzajya usengera ego nararuhutse isabato ntararonka urusengero nsengerako amezi 2 rero nararuhutse isabato nduhukira muhira yego mvuga ntararonka urusengero uzajya usengera ntaranka urusengero naratelefone umwe muri abo bakoresha ca kiganiro duserangura ivyanditswe duserangura ivyanditswe batangaga nimero zabo baratanga nimero zabo yego ababwira uko bimeze barambwira bati ni byiza kurondera ahantu hari urusengero wosengerako byahavuye bigenda gute none mu nyuma maze kuba nduhuka isabato hafi nk'amezi 2 ntararonka aho nsengera nagiye guhura no kuvuga umunsi wa mbere namaze mva icemezo burya nagifashe hakiri kare ahubwo hari n'igihe nigeze kuba nduhuka isabato nkongera nkaja no gusenga kwa Mungu yego kuvuga muri jewe mbega utangiye kumvira uko kuri kumva ushaka gushyira mu bikorwa utangira no kubikora ukiri hahandi byagenze uko nyene rero haragera igihe mu nyuma ndafata ingingo ndumva hamwe mbuza amahoro narigeze kuja gusenga umunsi umwe ari kwa Mungu ndabivuge nkuko basanzwe babivuga ndagenda ngiye gusenga muga ndumva mbuza amahoro muri jewe ndumva mu mutima wanje ndidagizwa umutima w'umunyagiriza none wewe uri gukurikinga ibi bintu inyigisho bigisha nkumvume ngo byose zamaze kukubihira birabishe byose nkumvume ngo n'umunuko yego rero nahise mfata ingingo umunsi nyene ariko mu masaha ya saa 4 saa 3 minusu sinzi hakuno baririmba bakaririmba bagatazira nyene cyo bibona asengera muri Anglikani iraho haruguru gato yego nahise mfata ingingo candasohoka je nari umwe mu barongoye abanyeshuri ahubwo nari chef w'abanyeshuri korari y'abanyeshuri kusengero kw'Abanglikani umukobwa twari dufatanije kurongora niyo korari naramuhamagaye yitwa Sandrine kandi ntabakure muhiri wabo ni hajya hakujya avukana na bamwizera ba ari yaye mu Rutana yavukana na bamwizera bajya mu Rutana nuko ndiko ndamwibagira
Meshaki Yego. avukana na Meshaki wahinyagahengeri. Rero uwo Sandirine ndamuhamagara ndamubwira nti Sandi gute, ati ni sawa. Ndamubwira ntumbiza rero sha Sandi, jewe ngira ntahe kandi sinzi umunsi nzogarukira. Yego. Muri ku rusengero Turi ku rusengero imbere y'urusengero saa 3 nka saa 3 n'inusu byabishe rwose. saa 3 n'inusu cye saa 4 kubera twinjira ku rusengero saa 3. Sandirine jewe ngira ntahe kandi sinzi umunsi nzogira iki nzogarukira. Iryo jambo ndibuka ko nari mubwiye ahubwo umunsi twasuye guhurira mu Gisagara nzobimwibutsa. Nzobimwibutsa ahubwo mbere singombwa tuzohure ndafise ni nimero yiwe nzobimwibutsa. Nawe hari igihe vyogira ico bimukora ngirago. Rero uwo munsi naciye ntaha. Dimanche yakuri samedi yakurikiye hari kuntu twaje muri repetition samedi. Sinagiye. Dimanche sinagiye gusenga. Indi samedi. Iyo samedi niyo waruhukiye mu rugo ya mbere. Oya ntiyari yo ya mbere gusa urumva ko samedi. Samedi wari umaze gufata ukamenyera uko kuruhuka. Nari maze gufata ingingo nkaruhukira mu rugo. Mugabo nyine na dimanche nkaja gusenga. Rero samedi yakurikiyeho. Mujya sinagiye muri repetition. Sinagiye no gusenga. Dimanche. Rero ubugira kandi iyindi samedi. Sinibuka ko baje samedi nuko baje dimanche. Abahungu bari bakuru banje. Bari bakuru banje mvuye bakuru banje nyine banduta turirimbana iyo korari y'abanyeshuri nubwo mbona batwara harimo bakuru banje bahejeje imbere niko guca babiri baza ndibuka umengo umuhungu witwa Emile wewe mbere asigara no mu Panekoti sinibuka undi muntu baba barazananye sinagiye riko riranjana. Rero bamaze kugira kuba baza baraje baranganiza wewe gute bimeze gute ndababwira jiwe nafashe ingingo yo kuruka ku munsi w'isabato fata n'ingingo yo kubatizwa mu mazi menshi. Ibindi byose mumbwira nta shingiro bifise. Arambwira bati abo bantu bakwigishije izo nyigisho n'abahumvyi n'ababeshi. Rero ndababwira nti nababeshi zana isomo rimwe ryerekana ko kubatizwa ari kujojotereza ku mutwe. Yego. Zana isomo rimwe ryerekana ko isabato ari kuwa Mungu. Isomo rimwe ryonyene. Rero bwo gufashwa n'Imana nanjye nari maze kubamenya amasomo nshobora kubwira abandi. Ico gihe nari mfise n'umutwe ufata sinkowe ubu narashaje. Ubu narashaje kuko ari mu 2014. Yego. Umva katari vuba. Ntabwo ari vuba. Rero ndababwira ndabasomera amasomo atari make. Ndabereka iby'isabato ukuntu bimeze. Ndababwira n'iby'umubatizo uko bimeze nkuko nagenda bicisha ko ngitangura. No kuvuga zahavuye rero baca bambwira bumvise yuko batari bunshobore. Yego. Barumva yuko nyene namaze kwigishwa basi nkuko babivuga. Baravuga bati wewe rero ikintu tuguhanuye ntugasubire gusengera muhira. Hariya mu Bisoro hari urusengero rwo kwa Liberata. Bakurangira urusengero. Bantangira urusengero. Kandi wari waraburubuze. Nari nararubuze. Yego. Bararundagiye kwera Imana yabwishiyo banye. Ndabashimiye ko bandangira urusengero. Hariya kwa Liberata hari urusengero. Utangira kujya mu Bisoro. W'abantu barima kuwa Mungu. Ntangura kuja mu Bisoro. Ngiyeyo. Ndahasanga umuhungu yariga kuri kaminuza. Niwe yari yazindutse ico gihe. Mbere narabanje ndamera nk'uzimira kwera urusengero nturi ku ikomine neza. Kajya n'agasozi niko kariko komine. Urusengero nago ruri ngaha ku kandi gasozi. Ese ubwo kuva hano i Musagara kugera mu Bisoro hari urugendo rungana gute? Hari umuntu anyaruka amasaha 2. Mugabo unyarukanye n'ubyi utamukanye nk'ufisi yaroye. Ni saha n'inusu. Bese hagufi. Ariko naracaye. Ugerayo bwa mbere usanga hari umuntu wazindutse arahambaza
hari ukuntu nyene nameze nk'uwizazanisha kaya no ndacabigira iyo nshitse ahantu nyene ari rya mbere nshobora kumera nk'uwizangazangisha nyene arabona nyene ko ndiko ndizangazangisha harameze nk'urengana umuryango w'urusengero ibarabara rirengana ndamera nk'urengana mera nk'ushika hirya gato arambaza ati kumengo urazazaniwe none ati karibu tugira dusenge ni mwene data yitwa ni business store ubu akorera ahantu biti gisozi sinzi utuntu arangurirayo ariko niwe mwizera wa mbere mwahuriye ku rusengero niwe mwizera wa mbere twahuriye ku rusengero mu nyuma rero abandi baratse haje nyene baranyakira kujya twakira abashitsi ndababwira ivyanje rero dusohotse ndabiganira ivyanje niho mu nyuma rero bahise bambwira ingene hazoba umubatizo cimbatizwa mu bikorane by'insago byo mu kwindwa ibintu byabigeze Venise musi w'indwi kandi ku rusengero rya Gisoro Bisoro rya Bisoro yego nuko rero umaze ko umudiventiste wakomeje kuzajya usengera aho ngaho utahani Musagara yego yakomeje gusengera gihe kinini no kuvuga uharuye kuva muri 2014 kugera mu 2000 umaze rero kutwereka uburyo wakomeje gusengera kuri iryo torero ryawe mu gihe cy'imyaka 6 kugeza mu 2020 nyuma yaho ujya ku ishuri ndagira ngo tugarukire kuri uyu musozi uburyo kuri kw'Imana kwahageze hari watuganirije uraganirije ubwo butumwa ariko mbere yuko njya aho ngaho wari umanye gute n'abanyagihugu bahangaha ese abo bagenzi bawe mwaririmbanye ababyeyi bawe abaturanyi ni gute bakiriye guhindura aho wasengeraga iyo myizerere wari ufise ugakwakira iyindi myizerere mishasha byakugendekeye bite mu mibanire yawe n'abandi urakoze hama kibazo mu mbajije maze kuba menya ubwo butumwa hanyuma nkabwakira sinuvuga ngo byarangoye cyane mu mibereho mu mibanire yanje n'abandi ariko byaragoranye gato yego urabizi intambamye ntiziburiye umuntu yakiriye ubutumwa urumva ko nari ngeze mu mwaka w'10 yego narakoze ku nkuru ndanayitora ni test sinako nkuru yego maze kuyitora harageze aho nja kwishure zaragiye kugorana ariko mbere gato bamaze kumva nafashe ingingo yo kuruka ku isabato narigeze gufata umunsi umwe araho bita kwa Mungu ntora isuka yego ngo jewe muri make nakuriye mu nzu kwa sokuru na nyokuru bavyara papa maze kuba nkuriya mu nzu kwa sokuru na nyokuru bavyara papa vuga mama ntitwabana ngaho hagufi yego oya mama yari yaragiye kundi mugabo muga papa nawe yari afise undi mugore rero maze kuba nkuriya mu iyo nzu narakora ibikorwa maze ibikorwa nakora nkabikora inshuro nyinshi mbere hari igihe nabikorera papa yari umutayeri yarashona yaradoda ngira ngo abanyarwanda niko mu bivuga wasanga rero ndiko ndamufasha ibyo bikorwa ariko rero mwico gihe nakira ubutumwa papa ntiyarakihari papa yapfuye niga mu mwaka w'indwi rero maze gufata isuka kubera papa maze gupfa byaciye biba ngombwa n'ababyeyi ba papa nabo bari bashaje zarabaye ngombwa ko hagira igihe naje akabari ari nje nitaho kandi nkanabitaho nabo nkategezwa gukora kugira ngo turonke ivyo dufungura vuga byansaba kurima rero niko gutora isuka umunsi umwe mbako nari ngeze mu mwaka w'10 yego ari kwa Mungu agenda ari hano nari narimye andagenda ndatora isuka ari kuntu iwacu ari ni wacu utugazo nyene duto dufata tukuzuramo ibisenyi imvura y'agatasi nyene igenda ihoma y'ibishanga
ntora isuka ufata isuka ujya gutunganya ndagenda gutunganya ahantu ndagazura bavyita kugazura yego mu mugazo ndawugazura pe eh ni kuwa kangahe kuwa Mungu kwa Mungu abantu bahagarara ku musozi bati ngo murabe Zefaniya yasatse yego baranyihera karuru baraza baranshengerera baramvugisha barambaza ndababwira none Zefaniya we wasaze kagenda komeye none ntusare ukarima kwa Mungu jewe sinarimye kwa Mungu je narimye kuwa mbere yego none baratwenga baranshengerera nyene ibara riragwa ndagazura nyene bugingo numvise ndushe nditahira nyene abantu rero basha nkuriramamara ariko ukarima kuwa Mungu abo mu muryango no kuvuga batata wacu nabandi baravuga bati ntudusoye kuturimira mu itongo ryacu kwa Mungu n'abanyagihugu baravuga bati iyo kabaye ari wacu two mukubise tu kaje ntawa nkubise yego kibazo gusa nagiye kukigira gusa barambujije nyene abo mu muryango kubera umva ntihari mu ndimi wanje yego hari mu ndimo kwa sogokuru naho uzabasubira mu murima mu ndimo kwa sogokuru urumva ni kwa sogokuru we naho ataco byari bimubwiye kubera yarakihari mugabo abahungu biwe bafise ingufu bafise ingufu kundusha tavuga ntivyo ntaco toreka kuja kurima zorima iyindi misi kwa Mungu zigwa muhira ninabona nkeneye gukerera icariye nzokerera icarire byo gusasa kugira ngo umuntu aronke amase cyane nkora utundi dukoko hari ikibazo cyane cyane nyine muri iki gice cyanyu koko ni kimwe mu bintu bitangaza abanyagihugu nukubona abadventiste barimo kuwa ese nindi mirimo barayihagarika cyangwa oya bafisanye ikibazo no kurima gusa bafitanye ikibazo no kurima nanje rero niho byagiye bintangariza umuntu akazambaza ngo ariko ukarima kwa Mungu nikaje kwa Mungu sindima gusa ahubwo nkora iyindi mirimo yose aho mwe mwita kwa Mungu kwera ikibazo ntikiri kukurima ikibazo nkuko usomye muri Bibiliya mu vyanditswe gihagaze kugukora kuko Bibiliya ivuga ngo mu minsi 6 abari ukorera mu bikorwa byawe byose ibikorwa byawe bingahe byose ariko umunsi ugira indwi n'isabato yanjije uhoraho cyo catumye mpezagira umunsi w'indwi nkaweza nkawita isabato none se ukora baragukobye ariko uguma muri ubwo buzima nta hohoterwa wagiriwe mu muryango birumvikana ari nawo wafashaga cyane ntawa nkubise ntibanyirukanye uretse gusa ko byangize kwingaruka kubera nari ntoye ko nkuru iyo test yo mu w'icumi bikansaba kandi kuja kwiga mbere nkaja kwiga no muri lycée nagiye kugira ikibazo uwo mwaka iryoci niga mu w'icumi sinagiriwe amahirwe yo kuronka ubuzino basanzwe bakora kugira ngo mbe noronka amafaranga uzumfasha kugura ibikoresho ibi nabiriye kandi bishingiye kuri iyo discrimination y'amahitamo wahisemo kugera zaciye bimpanga nituye papa mudogo umwe murumuna wa papa yari yavuze ati wewe kubera mukuru wanje tuvukana nta mwana wiwe yomererwa nabi ndahari yego kuvuga naye nagize ikindi kibazo ndakigirana na mukadata kuvuga ivyo papa yari afise nabayeho ntabifise ku burenganzira yego ivyo nibaza ko bitahura sinigwa ndabija mu idonido bijamo cyane oya ariko uravyumva ko ntabayeho ndabifise ku burenganzira byatumye rero mbaho nkwaho umengo nyene ntarose umfasha by'ubuzima bw'iwanje bwo kwishurira na cyane cyane byoca bihagarara papa mudogo yaranguriye amakaye kimwe rimwe akangurira ipantaro yo kwambara muga mu nyuma ngeze kumwitura yambwiye ati wewe aduhemukiye turimira mu itongo kwa Mungu rero ntihagira ikintu usubira kumbatsa haja ko rero nundi mutama twahora tubana nyene ngaho mugo yarashaje acara mushigikira none gashaka ko wikuye ku bantu barakwikura ko nawe amajambo yambabaje mbere aratuma no kurira ndira ico gihe umunsi kweri ndarumvise Mariya muri gihe aratema n'amoso zaratibuka bariko bambwira amajambo kuko byari bibabaje cyane je nariko nsaba amafaranga kugira nje kwishura twari dusigaje nk'inga rimwe ahubwo ngira twari nko kwa kangahe amashuri azofungura marendi twosanga twari nka jedi so rero birambabaza uno papa mudogo yanyerebe mu 15
ugenda ugura ibikoresho ndiyumvira ndabura ingene ndabigenza mu nyuma sinzi ingene nagiye naka uwundi muntu 5,000 nkwiza 20 kuja kw'ishure vyarangoye cane mu mwaka naragiye kw'ishure ahantu bita muri Setor mugabo naho ntivyanyoroheye papa mudogo naramwaka ibikoresho gaca mbwira yari yambwiye ngo ni impebe ivyo bintu vyo kuvuga ngo naco nkora kuwa gatandatu gaca mbwira ngo none ngo vya bintu ngwarabihevye yego gaca ndamubaza nti none ivyo bintu mvuga ko mpeba nibiki bimwe vyo kuvuga ngo naco nkora kuwa gatandatu gaca mvuga nti rero jewe ndamundungikira ivyo bikoresho ivyo bindi navyo ntaco bitwaye wewe ati no utabihevye ivyo ntibishoboka munyuma ndamwihorera ingorane rero nagiye kugira ingorane nagize nasanzeho abantu bitwa ngo n'abadivantiste ataribo kwishure nari ngiye kwigako kuko bambwiye bari namuye barambwira ngo twebwe turi abadivantiste mugabo ngaha kwiri shure turiga samedi kwisabato turiga muriga turiga ndumva mbabaye cyane wiyumvire nawe ari hucumva ubutumwa uri mushasha ukacubura n'abantu nkabo nabacane ariko ndashima Imana ko nabandanije mu nyuma byabaye ngombwa ko iryo shuri imbere ndanarivako urumva ko no na moyen financier zitari zifashe neza iyo nkagira uburyo bwo kwiga nari kwiga nkapfuma nyobeko ugabeshi rero babonye ntacyo bahavuye bibaza ngo uri kwera ivyo by'isabato naho shuri ntibari bazizi n'ingorane je sanzwe nifitiye yego beshi bagumye bibaza ngo ni izo ngorane zijanye no isabato ariko naco carimo harimo ivyo kubura uburyo yo nkaronka uburyo ufuma nigomba kubagirane ukarangira unga nkavuga nti nayobewe ariko siko byagenze duciye se mu magambo make igihe kiri kwihuta waragize amahirwe yo gukomeza amasomo Imana ikakurwanira intambara ugaheza amasomo yawe yego amen Imana ihabwa icubahiro mbere kandi ni n'igishinga ntaho gikomeye ishure nararibandanije uwo mwaka sinabandanije uwo mwaka naciye mpeba kuko naragiye no guhiga ahandi hantu bari bampaye igisata ca scientifique mugabo bampaye scientifique naragiye ahandi hari scientifique n'ahantu muri Gitega bita Inyangwa cansanga naho bariga samedi kwisabato ndavuga nti jewe sinshobora kwiga kwisabato maze kugenda uko ndavuga nti je amashuri no mwaka nyanda yabangire ndaza muhira ubuzima burankubita bunkubise camora kwambuka cyane biti Nyanza rake mbayo naho nisi namaze igihe kinini naragarutse mu nyuma ngira nze ndamera nk'unyaruza naho naragarutse mu nyuma cyandagaruka candabo kuntondera amafaranga kuzoja kwishuri kuriki abantu bantuka witwagipfuwe wahevye ishure nyene kwera papa mudogo n'amakaye yari yampaye uwo mwaka yaciye yanyaka imbere y'abantu kwera inyamuze Ego nyene gitangaje niyo muze no mudukundanye cyane nvuga nta kundi kuko basi yaranyitayeho basi mu bandi badata wacu bose nubwo wumva byatumwe n'imyizerere akabandanya atanyitaho mugabo byaramaneka ko afise umutima yari ishyaka ry'imyizerere ye yego kandi ni n'urugamba ruri hagati y'ikiza n'ikibi yego satani nta kuntu yagombaga kutakwibasira cyane yego nuko byari bimeze rero bimaze kugenda uko naraje narahize uduhera dukeyi ndagura amakaye ndagura niforome ndasubira kwishura ata muntu anzubije jewe nyene cambaho mu ubwo buzima nibeshaho igitangaza rero cagiye kuba kwishure nari kundigako naho hakukinya giho turaho nyene nari natoreye ya test nuko jewe ndahashitse mu gice ca mbere nyene barapanze orere ya examen samedi ntibayishiramo bamaze gupanga orere samedi ntibayishiramwo munga haciye haja akandi kigobeko sinibuka ko yari indwi ya mbere no ko yari indwi ya kabiri sinzi ari ukuntu twagiye dukora ikibazo twiteguye twize abanyeshuri bose twipanze tuti tugiye dukora ikibazo muga sinzi ibintu byaparanganye
buryaye badutangariza nka saa 5 uko tudakora ikibazo mutari bugikore yego Cyari twiranze cyari cyashizwe vendredi yego rero bimaze kugenda uko jewe ca ndagenda jewe ngiye gusaba ishure nta n'ibintu byinshi nababwiye je nagiye ndasaba ishure gusa burya nca ndagenda nshikira umuyobozi ajejwe ivyigwa yego ndamushikira nca ndamubwira nti nyakubaho numvise ko mwashize ikibazo ejo kwisabato jewe sinzogikora Imana rero itabura uko ibigenza naziye numva no muyobozi ambwiye ngo wowe genda ngo ivyo turabizi we kutazogikora yego umva muri make baranyemereye bazonkara terapaje yego rero ico kibazo kirakorwa ahandi hantu nshima Imana nta buhanga nakoresheje nta n'ubwenge bwinshi cyane je bwiwanje mfise mugi ikindi kintu cagiye kuntangaza kandi nshima Imana kandi noshishikariza n'abari kuba dukurikirana nuko nabonye inkorera bitangaza sinaye mfise ubwenge bw'ikirenga ariko mu mashuri y'imbere naraba mu mayinite vuze mu mayinite ngira murabitaho mu bambere 10 bambere mbere nta narimwe nigeze ndenga muri ndwi yego igitangaza rero nagiye kubona nuko abantu twigana bose barakoze ivyo bibazo jewe muga narasivye ibibazo bibiri cigwa citwa biology n'ikindi citwa chimie yego maze kubisiba burya narakoze examen mbona nkoze totale nkaca nkora pourcentage ku manota narose maze kugera kuri 69%. Uwakoze examen zose yabaye wa mbere umva je muri proclamation sinabandimo wakoze examen zose yabaye wa mbere yarose 67%. kandi yakoze examen zose we ufite 69 ari amakuru abiri ntakoze ico ni ikintu cantangaje nama nanabwiye n'abantu kandi ntonahisha yego kuko byokunda ko ndabihisha rero ikindi cyagiye gutangaza maze gukora izo examen zibiri hoho naciye ngira pourcentage 62 witwa ko yabaye wa mbere yarose pourcentage 67 nanje 72 ufise 72 Numva ivyo byangoye isobanura gusa muganda avuga nti nukuboko kw'Imana ikindi ciyongereyeho aho nuko kuva uwo mwaka gutinda meze ishure nta examen yasuye gukorwa kwisabato mu ishure jewe nigamo ahubwo si mu ishure mbere nigamwo gusa ahubwo etablissement yose ikindi kigeretseko nuko ishure ryose etablissement yose yaramenye iratahura umuntu atuma badakora bisabato bama bantunga gatoki ari nabo naza mbona bavuga ngo nk'ubyari makuwa Mungu yego batuma tudakora ku isabato mbere yarakoze sha twihera karuhuko ati yarakoze twihera karuhuko Imana ishimwe yabanye nawe mu rugendo rwose nagira ngo nayo none tugaruke kuri cya kibazo nibazaga uruwo no musozi wa Musagara nta butumwa bwari bwahagera naganiriye na Ejide mukuru w'irishengero niwe twasanze hano wabaye umudiventiste kuri umusozi wa mbere ariko kandi yambwiye ko ari we umugejeje ubutumwa none ubwiriza butumwa ryo warikoze gute uyu munsi turi hano kubera ko abantu b'Imana bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi babwiwe amakuru ya mbere ari wowe uyazanye ducire ku mayange gakeya murakoze nukuvuga jewe ncumba ubutumwa hanyuma nkabutahura simpavura mbesha ngo narafashe ngo ngende mu muhana kwa naka kwigisha ariko ikintu cabaye nuko umuntu wese duhuye hari n'igihe wasanga nakorana igikoraniro atari je narihamagaye yego nukuvuga abantu baransanga bo nyine ubwabo ati bafise ibibazo bakwibaza bobo baba bafise amaziko yo kumenya impamvu jewe ndima kwa kangahe kwa Mungu canke bakaba bafise amaziko yo kumenya impamvu je nahinduye idini nukuvuga rero wasanga haba ngahi Musagara haba kwirigara
wasanga ikoraniro ryandundanyeko yego bambaza ibibazo nandi nkavuga nti dutore bibiliya dufungure dusome harya amasomo yose avuga ivy'isabato nkayabereka ayavuga ivy'imibatizo nkabereka hari abavyumva bakantuka abandi baka nyene bakumva bataryohewe hariho n'abantu baba fasoni bahoze dusengera hamwe nk'ubu barigeze ko banyumva ndiko ndavuga ivyo vy'isabato n'ivy'imibatizo n'ibindi yemwe bamfata nkaho umengo n'umusazi nkabona nyene umengo bajingiswe yego umujinya wabishi bari bahari ngo none ngo ukagira ngo hajya dusengera nta mana ihari n'Imana nyene irahari mugabo irafise uko yifuza ko abantu bayo bamera amen rero ntaciye ntatebeje Egide kuba yarumvise ubutumwa no kuvuga hari igihe na duhuye n'umuntu ahita ndamubwira nti urazoza tujane gusenga Egide rero naramubwiye nkuko nabwira abandi urazoza tujane gusenga urumva ivy'isabato nabimubwira kubera akavyumva mugakubitahura nyene bikagorana yego maze kumubwira rero mugabo igihe kimwe aranyemerera turajabukaniye hakurya mu biso yego ubona ni kure turagenda inzara iradukubita canke bikagorana nye turajana nyuma turataha burya arasubira aranyemera n'undi munsi turajana yego buhoro buhoro rero buryaye yahavuye afata ingingo naho arandikwa ku rutonde rw'abazobatizwa yego ikibazo rero cagiye kuba Egide amaze kwakira ubwo butumwa mbo n'ubu muri kamere yiwe n'umuntu avuga amajambo make avuga make cyane si jewe mu kuvuga je ndaregeteza kuri yaratuganiriye yego je mu kuvuga ndaregeteza yego rero kwera asanzwe avuga amajambo make benshi baciye bafata nkaho umengo wewe kwera asanzwe yivugira make namusutse ntari ibintu yiyiziye kwera yihoreye bamwita ikijuju we yaguhenze shaho aha n'amajambo mbere bakunda kuvuga ngo asha we yaguhaye ngo inoti amafaranga nazo ufise ngo namuhaye amafaranga namuhaye amafaranga ngo kugira tujaniye naje babuguma bambwira ngo sha urarabasha ngo uzuratuvungurirako uzuratuvungurirako bo sinzi ngira ngo uko niko kuri kwamugeze yego niko kwamugeze abandi benshi cyane ariko abandi barakumva wewe arahita arafata ingingo ukajya mujyana gusenga kugeza ufashe ingingo kugira ngo yatuganirire uko byamugendekeye n'uburyo batangishije itorero urumva ko hari wari waragiye ku ishuri nje nari naragiye ku ishuri ubu rero tumaze ibyumweru hafi 2 turenda kubisoza turi kuri uyu musozi kwera ku itariki ya 10 kugeza ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 turi hano turi mu ibwiriza butumwa babonye ko haje amakorale menshi aturutse ku mashengero atandukanye igikorane kinini rwose mbese iyo bireba ugakurusubiza amaso inyuma ukareba ukiri umwe abantu bagusanga hahandi uri gukora ibikorwa byawe by'ubuhinzi batangara kuri umusazi ukabona n'uburyo ishengero ryakuze ubu ntabwo turakora umubatizo ariko twizeye yuko umubare uziyongera kuko ufasha n'Imana ubu ngubu itorero rifite abizera bagera muri 43 ubitekereza gute wiyumva gute usubije amaso inyuma ukabihuza na cya gihe wari uteze amatwi radio agakiza murakoze hama ku kibazo mumbajije nukuvuga jewe narabayeho urumva na Egide dutonda mu bisoro ahantu kure yego kandi byaraturusha jewe ngiye mu bisoro nava gusenga n'imiburiburi keshi nishikinino 12 naca nizira buhoro buhoro mbere uriyo naca iyo mwiyo mihana yiyo nyene yabo bizera naca niciriyo tugateramirayo tukaganira ivy'Imana gutyo naca nitaye rero je maze kumva kwino ahabonetse umupiyoniye ariko mbere yuko nja kwishure nimba ntihenze Pastor Izahaki yarari umupiyoniye uye zasonga ndamubona Isaac ego
yari yigeze guhurirayo na Egide mu nyuma barazana na muhiriwe kwa Egide nawe tumaze kuba dufatanya urugendo baraza gutembera barahavizita hariho urusengero dusengera mu ngene ngaho twigeze kurusengeramwo ariko wa Mungu twatumiwe nk'abashitsi ndabizi batubwiye ko rwabonetse kubw'igitangaza cy'Imana kwa rusengero rw'irindi shengero bari badutumiye burya harasengeramwo data wacu umwe yitwa Butoyi Leonard data wacu w'inzobe nkiyo gwawe hari ukuntu rero barusengeramwo nyene mu nyuma baracanamwo hari Burundi baciye bashinga hajya hepfo abandi ubu abandi bageze hariya hakurya nyene ivyo birasambagurika mu nyuma babona kurugura rero mbere yuko rugugwa je maze uwo mupiyoniye urumva ko yaje nyine akabizita tukaganira n'abantu bino turi kumwe n'uwo mupiyoniye gutyo turabaganiriza ariko gufata ingingo urazi ko bitaba byoroshe mu nyuma rero je nagiye kumva ndi kwishure nza kumva ko barose Egide yarose umupiyoniye bakorana numva ko n'uwitwa Gaston nawe ni data wacu buke nawe yaduhaye intahe nawe ni data wacu numva ko nawe avuga amagambo makeya nabavuga make numva ko nawe yahisemo uko kuri birangyohera ndavuga nti sawa ko ari umupiyoniye numva rero hazoba igikorane cy'urunani ico gikorane nakibayemo nari mfise uburyo buke bwo kuba no kuyunguruza muga naravuze nti iyo bija hose jewe ico gikorane ntikinjika cakoreshejwe no witwa Amiyeri wo mu Gatunguru kiremeshejwe n'amakorara 6 yo mu Gagazi Kamesa mu Rumonge time zirani ngova ni mu Gitaza niyo mu Rumonge sindiko ndibuka ingene yitwa Morning Star me yego niyo mu Buterere yitwa UGS yego baraza rero nanje ndadu ku kwezi kwa yego wa 2023 ejo bundi mwakwishize baraza ico gikorane habatijwe abantu bashika kuri 17 yego nukuri nagize ivyishimo bidasanzwe kubona amakorara 6 akoraniye ngaha kuno musozi bariko ririmba indirimbo ziraho bongera bavuga ubutumwa bakwiragira mu mihana nanje uwo munsi ndahaze nyine turazungurukana mu mihana kwe ego ndumva nishimye ico gihe tuvuga ubutumwa ryarangyohe cyane hari no mu gihe cigenya ry'uburo sinzi ko uburo mu bumenyo urabubona ni bumwe twanywa mu buyi babukoramwe ubuyi n'ubugari muga barabuye rero narishimye cyane twaje tuja mu mihana nta bantu twasanga aho twabasanga mu ndimo yego nararyohewe cyane mbona ndi kumwe n'abantu bibujumbura no mu cibitoki gutyo batamenyereye ibintu by'indimo zino bagahita baca mu ndimo ziraho ubishanga mu birurume tukagenda tubwiza ubutumwa abantu tugenya tubafasha no kugenya uburo nta kintu cangyoheye nk'ico rero urumva ko umubatizo w'abantu 17 bari yego mu nyuma rero Gaston na Gaston nawe yarabatijwe yari yarabatijwe na Egide na Egide na Piyoni mu nyuma rero hariho n'abandi batabatijwe uwo munsi muga mu nyuma nk'inyuma y'ukwezi sinzi ko kwari ukwezi aca baragaruka kubatiza abandi bantu bashika kuri 15 16 sindavyibuka ibiharuro birancanga kandi ibiharuro ni rero bigenze uko ndavuga nti kweri no kuri Imana ihabwa icubahiro musagara habonetse ishengero nyene umubatizo ukihera byatubiranye nuko nyene Imana icanye bya rusengero baba bararuvuyemo hanyuma bica bituma mahera nyene Imana kubwo gufashwa n'Imana abantu b'Imana barahari kandi bakunda umurimo w'Imana baratanga amafaranga urusengero ruragirane ruragurwa nubwo bari baraguze ikibanza hariya yego kirimo inzu Piyoni yabamwe yego biba biragenze neza
none niho hamubona ubu Imana yesheje icubahiro n'ubu mukaba mwongeye kugaruka. amen. Yego. Nanjye rero nahageze mu kwa 12 urumva itorero risa nkaho ryahanzwe mu kwa 4 ndetse Imana itanga urwo rusengero rihanzwe n'abo bantu b'urunani bakomfatanije n'uwo Amiel. Batubwiye yuko hari n'ubukwe bwa Ejide bwabaye mu kwindwi cyangwa kwa 8 nako habonetse abantu barihana. Ni ibintu bidasanzwe ubundi ko abantu bihanira mu bukwe bagera kuri 2 biyunga ku itorero. Twagatse mu kwa 12 ko hari guma ku rufatiro nayo yaje gukoresha igikorane nabwo abatizwamwe abandi. Na nyuma yaho barabatizwa. Ubu twagarutse mu kwindwi rero twari twabibasezeranije ko tuzongera kugaruka kubwo gufashwa n'Imana. Imana yabidushoboje. Nibwira ko rero ari umugisha kubana nawe. Ushize ntabwo twagize ayo mahirwe, ariko kandi igihe Jide yambwiraga ayo makuru numvise mbyifuje ariko sinabishobora. Nshimye Imana rero ku rwanjye ruhande yuko tubonanye kugira ngo dusangize ayo makuru y'umurimo aha ngaha. Ibibazo wagiye ukomozaho by'amadini aganje hano, imyizerere yabo yo kutarima kuwa Mungu ariko indi mirimo yose bakayikora, nuko nguko bibereyeho. Ariko Imana ishimwe yuko umurimo w'Imana uri gukorwa. Amen. Abantu benshi turi kumwe hano, benshi rwose baturutse muri ayo makohare yo mu Cibitoke, yo mu Rumonge, andi y'Ibujumbura. Turi umubare munini kandi bose ubu ngubu bagiye mu mihana kurarika abantu b'Imana kugira ngo biyegurire Yesu. Imana ishimwe rero ku buhamya bwawe. Ngira ngo impamvu tuba ducisheho umwanya w'ubuhamya no kugira ngo umuntu urwana intambara nk'iyo nawe warwanye akomezwe. Amen. Kandi umuntu ukigundagurana no kumenya ukuri amenye ko atari wenyine waciye muri iyo nzira, kandi yorohere mwuka w'Imana kugira ngo amwigishikirije ijambo. Sinzi rero niba hari ijambo rindi watubwira mu magambo makeya hanyuma tukagera ku musozo. Murakoze. Hama ijambo rindi novuga niri kubashobora gukurikirana iki gishinga ntahe. Ijambo novuga nobwira abashobora gukurikirana iki gishinga ntahe. Yego. Nuko hari bihe byinshi tubamwe tukabona umenga Imana yaduhevye. Yego. Na cyane mu iki gihe cyo gufata ingingo. Kubera benshi baratinya gufata ingingo ngo mbega no canjahe no cangira iki. Abanyeshuri ngo kwishure bazonyirukana, sinzoyiga amashure ngo ndayamare. Abana bavyeyi ngo ntibazongurira amakaye, ntibazongurira impuzu, ibintu nka bene nivyo. Abandi bakagira ubwoba ngo ku kazi bazonyirukana, nyene bakabona yuko umengo ibintu by'isi zotuma abantu badafata ingingo. Izo mpamvu zose rero ikintu no babwira nuko bozirekera Yesu. Amen. Yesu ni washoboye. Hariho Zaburi nasomye irangyohera cyane, ni Zaburi ya 27 akarongo n'aka10. Dufashe udusomere kugira ngo simpavure nsanga mvuze ibitari ivyo. 27 umurongo w'10. Kubera hari igihe abantu bavuga ngo abavyeyi boca banyirukana, ni koko abavyeyi bashobora kukwirukana ku mpamvu z'uko wahisemo gufata ingingo yo gukurikira Yesu. Ariko kandi Yesu ntiyazanye amahoro mu isi ngo abantu bose banywane mugabo banywane bakurikije ijambo ry'Imana. Mugabo ubufatane unyuranije n'ijambo ry'Imana ubwo ni burimo. Iyo n'amajambo ari mu cigwa turiko twiga mu ndongozi ya kino gice. Yusomye muri Mariko, ni muri Mariko igice c'9 sindavyibuka neza. Aho Yesu yavuze ko yazanye umucano, umuriro, umwana na se bagirene batandukane, umukobwa na nyina, umukazana na nyina bukwe. Amajambo abantu bakwiye kuyamenya yuko n'intambara. Kandi Yesu yavuze ngo isi izobanka. Kandi isi ni yabanka, umenye ko nanje yabanje kugira nkunyanga. Nimba rero wizera Yesu, ntukibaze yuko isi itegezwa kugukunda, si itegeko. Abisi bategezwa kukugwanya. Jewe ntibangwanije cyane, ariko kandi ntamba myizo zumvise ko zitabuze. Mu bicananye no kwiga urumva ko bitanyoroheye gose. Kubera bamaze kuguheba wiga mu w'10 ugaca wibako kugira uzotinda urangiza ishure. Urumva ko bitaba byoroshye. Yego. Mbere ukarangiza yisumbuye na kaminuza ugashirako. Ariko ico nshima Imana nuko byakunze nkabandanya kandi nkatora nagizeta kandi ntari ndengeye abandi, ariko mbere na kaminuza kandi Imana yarampaye nkaba ndiko ndayirangiza. Amen.
rero iryo somo ridusomere Zaburi ya 27 Mhm. umurongo wa 10 aravuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura. mu kirundi handitse ngo naho data na mama bompeba Yego. uhoraho azonyitorera. Amen. Bani habwa icubahiro. Amen. Bisigura ngo rero nta kintu na kimwe kihari cyo tuma udafata ingingo yo kwizera Yesu ngo wisunze ngo urumva ngo muhira bazoca banyirukana nibakwirukana wowe urahuba se Oya. kwa Yesu wowe urahuba Oya. uri muri Yesu Sinizo myuzuye n'ibyayo. yewe jewe nta muhana nabayemwe umugabo kubera ntibanyirukanye muhira ariko ndizera ntakekeranya ko iyo bakanyirukana nene ariko ubura umwizera ntungase nivyo ukunda rero abantu nituje twishingikiriza kuri Yesu kuko niwe wenyene niwe watumye ubutumwa butangwa kandi bumenyekana kuko Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira bubere icabona amahanga maze umuhero ucubona kuza ari muri Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu kandi atanga umwahuro canke uburenganzira bwo kubwiriza ubutumwa ku isi yose muri Matayo 28 uhereye ku murongo wa 19 ukagenda ukamanuka 18 uhereye kuri 18 yerekana yuko Yesu yaturungitse mu mahanga kuvuga ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza tuvuga rero kandi ngire ko kubera nkore mu gihe gisahira usomye muri Vyahishwe Yohana 14 uhereye ku karongo ka 6 aboneka ubutumwa bw'abamarayika batatu utegezwa gutangazwa. Ubwo butumwa marayika wa mbere yerekana ko dukwiye gusenga Imana no kuyubaha. Uko kubaha Imana nta handi bigenekereje ni ku mabwirizwa yayo. Na cane cane ibwirizwa ry'isabato kuko usomye havuga ngo musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Iyo yaremye rero maze kumva iyo yaremye ryari Mu minsi 6. mu minsi 6 umunsi w'indwigiriki iraruhuka. Ibwirizwa rya kane kandi niryo ryerekana ububasha bw'Imana no kurema kwayo. Ikindi ngiraho nshirako kubera hariho benshi badatahura isabato icaricyo. Isabato muri Bibiliya herekana ko ari ikimenyetso c'Imana hamwe n'abantu bayo. Yego murakoze. Hama nariko ndavuga ibijanye n'ukuntu amategeko atandukanye. Hariho amabwirizwa yanditse mu gitabo, hariho n'amabwirizwa yanditse ku bisate bibiri vy'amabuye. Rero ivyo navyo tubisanga muri Kuvayo gusubira mu vyagezwe igice ni ca 31 akarongo ka 26. Nivyo? Soma. Musa amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati Barewe barero isanduku y'isezerano 26 nimwende iki gitabo cy'amategeko ati nuko nimwakira ico gitabo c'amabwirizwa mugishyira uruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yawe. Yego mugishyira impande y'isanduku y'isezerano kibereho kubuhamya ubashinja kibereho kuba icagiritse kizobagiritse. Yego. Zina ry'Imana yahabwa icubahiro. Bica byumvikana ngo hariho amategeko yari yanditse mu gitabo kandi kinini hakaba n'amabwirizwa yari yanditse ku bisate bibiri vy'amabuye yari mu isanduku. Rero ayo mabwirizwa yari yanditse ku bisate bibiri vy'amabuye niyo akitukurikirana n'ubu nako n'ubu hariho ibiri byari mu gitabo tugikurikiza ariko si byose kubera yuko ibyari mu ico gitabo inco nyinshi byinshi byaba birabana n'imigenzo y'Abisirayeli twebwe tutagikora. Ibindi byaba birabana n'ibintu bijanye no guhereza ngo ngaha mwisi. Murakoze. Tugushimiye amagambo yawe Imana ko icyo bahisemo bakwiye kukikundira kandi ko Imana izakomeza kubana nabo. Isomo waduhaye ryiza cyane Zaburi 27 umurongo wa 10 atubwira ko data na mama bandika Uwiteka azangumana Imana yacu yabicu. Amen. Tugushimiye ubuhamya bwawe n'umwanya utanze kugira ngo dusangize Imana igumugisha. Amen. Kandi twiringiye ko ari wowe buzafasha kugira ngo dushobore gukomera Imana yabicu. Amen. Twatangiye dusenga reka musane n'undi dusoze n'isengesho dusengere. Murakoze. Dusenge. Mwami Imana turagushimiye wakoze ko wemeye ko kino kiganiro gica kuri runaravuga dati izina ryawe ryubaho. Reka ndakwinginge ngo twebwe dutanze kina gishinga ntahe ushishikare kudutyorora dukomereze mu rugendo maze duhe kwitegura kuzogusanganira kandi duhe kwiteguza beshi
reka data intahe izifashe benshi bashoboka, ibahe nabo kugira ivyizigiro kandi ibahe gushikama ku kwizera, maze ubwo Yesu Kristo agiye kwerekanwa ku bicu tuze tumusanganire tudakorwa n'isoni. Akaba arivyo dusavye mu izina rigoroka rya Yesu Kristo, amen.